hari ibintu nasize mu igare sinzi ko Janet ese umukobwa uzenda eu mais fiquei da okay ma karibu rero murakoze mutuye ahantu heza turicaye ku gatebe murakoze mbega inzu ya kaka data ariko nawe kwera uracyatera inkuru nka mbere amakuru y'iminsi myiza ariko mana ikidahuye n'imisozi warabyibushye uri muremure nawe nuri agakobwa gato gato na rero wabaye ikigura amahanga reka n'ubu ndacyakura uracyakura hari amata murakoze Papa Johnson Papa Johnson Yes, Daddy. hano twarose umushitsi Ndaje. ya nkuru yanje nayo mana yanje Oh, abakuru yanyu. ni meza uyu nawe ni yudesi uyu ni umugabo wanjye Karibu. murakoze akaba yitwa Jackie tukaba tubyaranye abana babiri uwa mbere ni uwa Janet na Jackson ari hejuru Jason. wena ntakujije ndabona ni ibibazo da Uyu ni wawundi mwabwana ku telefone wa musi. wewe Okay. Karibu. Aha ni muhira niho ducumbitse. Nawe urakoze kabisa. wadufasha ukadufundurira se Ya. Gira mu cyari. ubona rero umugore yari yabyigize ese ko tuzi kwiterura Okay. turabishobora umukobwa ni hata umugabo uri ufise umuryango ubereye ijisho da urakoze nawe n'abana ufise ndabafise babiri ariko se wabaheruka kwitaba imana yokoreza none se wa musi mukuru watangura asanga ewe wa mukobwa ndagutera umunsi mukuru wahagaze twari kuwakiriza papa mudogo w'aba bana rero yagiye mu mahanga kwiga none ngo indege yamusede kuri airport ndibaza ashitse gusa tuzobigira Ni mwene wacu ari mu Burayi ari ku mashuri. None rero indege kubera yamusize byabaye ngombwa ko duhindura porogaramu. ariko nta kibazo narawe muno mushyitsi ariko natwe nawe nari kwishima kumubona nkaraba ko uzamubona naguhamagara we gusa nzakumenyesha rero akomeza ko ari ikizungerezi nka mukuru we nyuma ari mukuru we cyangwa mutoya niwe mutoya kuwe ako mwishuri burya ntimwateye inkuru. man fata byose none sawa urakoze nyuma ndumwe cyangwa rwose turasangira ariko se naye zana Janet zindi juice mwana isori Zari soda jya n'uwo isoda nta kibazo. uyu ntabwo ndi juice rero kene zo juice izababyeyi Hari n'igihe nkunda kumva ngo niza bize dore ko mwe mwize data. Aha. Sinzi ko ntize ndi nkandagira bitabo. urabona jya guca ubusimu wandibonye nawe ubundi jya nkunda urazi Kamwe barumu. kamwe arumura kagafumba umwotsi ariko hari ikintu nibagiriye mu igare sinzi nobaza nkagenda ku kiraro Shira umusore. ngenda mu juice Oh. oya ngenda
Wari murakora iki? Nako ndatega mu gikoni. Sawa ushaka gusubira nta ngorane. Ushaka gusubira nta kibazo. Amakuru y'imisi rero. Ashi. Ariko turashima Imana. Nuko twaburanye naranumire no ku munsi w'ubugenzi kiziye kumubona abise umukobwa Karenze yuko kibaho namenya ko wapfuye. We ijya ntambara. Wabona gute wa mukobwa? Byari bimaze. Namuheruka twigana kwera ahubwo ndatangaye uyu. Kara gakobwa gato. Mbona nyene hatazovamwe umugore ashize none ndari. Reka mu mahanga ni mu mahanga. Abantu benshi bageze ngaho barakakamba. Ewe ni ngorane. Nubuvyimbe so. Ariko rero abana nabasize muhira bonyene sinzi ko no bandanya kubona urubanza rwasivye. Ubwo tuzosubira hanyuma. Yani wagaruka ariko zobazane wangu ndabara. Oya nta kibazo. Ya abana nabo bazagerageza kuganira n'aba banje. Abana kenshi barakunze. Menyerana urabona uyu yari nka mukuru wanje. Icyo nashaka. Natura ikibazo uyu nawe ndazi nyene iwe ngeze wabo. Nawe ngeze waje yari nk'umwana mu rugo. Yari nka mukuru wanje ntangorana. None Imana ikora ibyayo murabonanye. Nzongera kuganya. Sinzi ko mumerekeza nk'abandanya kubera nawe nasigiye abana. Ni karibu n'ubundi muze mugaruke. Tuzobamenyesha kundi munsi. Sawa nta kibazo. Naho rege agende. Tuzosubira ndibaza nta ngora. Ya nta kibazo. Janet, sa ndaherekeza umushitsi. Elise. God, wanamuja kwa yaya alikuanje. Kamweleke. Bye boy. Naiboni. Mawajya mukura mwamenye gute? Reka mutere mvurure mwana wacu. Ijya muvure twamenyanye tukira abantu. Twiganye kuva mu wa mbere kugera mu wa gatandatu rero ntambere cyiteye. Kuva icyo gihe sinari bwasubira kumubona. Yageze ukuntu numva arampamagaye. Turinde ngo ndiruzabere. Uwahe ngo umwe mwigaye. Naratangaye nanditse ko yapfuye nawe yambwiye ngo yarazi ko napfuye bongeze ko mbona Imana irongera amusubije yarameze nk'umukuru wanje mbese ubushwe twakora ku ishuri yari hatari mana kuruha gose jaba abonye tyenye umwaka uheze nta numwe nibuka koko bagira uwo mwiganye mbega yarameze nka mwene wacu nk'ukubona we na Jackson ari musaza wawe ahumva wo mwibagira ndumva ari ikintu cyamwibagiye kwera Washa umuziki. Reka uretse murayibona. ntamenya kashaje Ntago shaje. Ntago shaje. Namara. Ariko yibikise cyarane turagabanya ibintu byose oya ntago ari ubusurwa rwose. Mahali kibaye. Mpasi tukanye mbaye ndahindutse rero ko sinya
Ma ndibaza ubwo bari uruhe bwe kuryama ndibaza byo gabanuka. Ndaburohe nyene wa. Ngenda kuryama. Urumva? Okay. Nimweshe nga TV we na Jason. Ndaduze kandi mucyo mukuduga n'umwana kuryama. Okay mama. Kuri ibyo bintu kumeza. Hageze amasaha kijyana hano bararyamira byagenze gute kanze kumuraba mama byuka bwakeye mama tutakuwa tunafanya kila chochote. Baba. Nibiki? Mama. Zinzi. Naweza kwenda kufuga. Mama Jani. Tena mama yabariki. Sinzi jina lisanga meze muku nyena ngavu. Witonda ari mutsima none ibi nibikimana yani. Mama Jani. Mama Jani. Mama nibiki koko mani. Mama. Wajikukire. Mama. Mama ya wamuvyone.
oya ntiyagwaye kweri twageze dusanga yapfuye. akamana ko nawe uri umugome murabura umuntu ukora indi mugenzi wa ntumbarire Oya si ubugome naye ndire oya ngiza kukubwira. ko natwe namukunda nikwihangana ndakubwira rero sha mukobwa urabona kuba barakwipfubira biragoye ngume kwihangana ukunde musaza wawe nk'uko wikura sibyo kandi ukunde papa wawe umwumvire ntuzojyane n'ibiguruka ngo ungurukane n'abo bahungu ba kino gihe kuko baragoye wumvise Numvise urakoze kuba reka mbona n'amasaha agiye ngenda ariko naribagira noguha inamba ukazozora telefone okay nta kibazo. Ndasubira mu Kalisa. 8 4 3 5 6 ubusa 9 yanize reka zomwenye usigara kwihangana naco sawa urakoze. okay Amakuru cyane. Sawa. Amakuru y'akazi. Wapi.